Yambi mwiriwe cane mwiriwe mwebwe mwese muri kumurakurikirana ibiganiro by'isamirizi yacu rwanyu rwacu twese Kazoza FM tugiye cy'isaha 1:30 z'ijoro numwe gukurikirana ikiganiro kuziko ni iganiro tukurikirana iminsi yose kikaba kiyaga ivyerekeye imico n'imigenzo mu Burundi mukaba mugikurikirana kuri Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kujana na gatatu nibice bitatu nkuko mamaze kuvyumva kuri micro muri kumwe na Rukundo Diogene jewe nyene mubinga bw'ivyuma turafise Raja Tunga kugira ngo mubinga bw'amajwi hamwe na Patrick mu buhinga bw'amasanamu no musisi ndije nyene ndi kumwe na Divine Shimirimana Divine mwiriwe cyane urahora komeye yego Divine rero akora muri VAB le visage artistique du Burundi akabajeje kumenyekanisha makuru ya VAB mu biciye mu mugambi wabo bita va muzika ku munsi duba dufise umutumire atandukanye kuri uno munsi rero umutumire dufise bantu b'Imana gira pause gatoya umutumire dufise reka namubabwira afise imishatsi ya bleu ubwo umuntu afise imishatsi ya bleu hari amatara menshi akaba yashize ku turori aratwenga neza yisize twa tuntu mbengo ni rouge à lèvres ya mauve afise akayobe asa neza ni mwiza bamwita Olga mwiriwe neza mwiriwe cyane urafise presentation yiwawe ngo hey is your queen Olga na ba ibyo biriwe ntabyo mfise ego uvuga gute mu kwipresent uvuga gute ni Olga sexy voice basukule iyo ni indirimbo ya Olga ego urisi cyane the sexy voice Olga dufata umwanya muto twari tugiyego na basukule mbe bavuga basukule bagire basukule ai divi no musi watesheje shaka musubide speak up thanks ati basukule twasumvirize gatonya cyo tugaruka tumubaza ibibazo byinshi 1100 Bataka yewe gayi nkuko mavimbise yitwa Olga akaba aririmba kandi akaba ari umupfasoni akaba ari umukenyezi akenyereye ijambo hari mu rugo no munsi Olga waje witeguye ndibasa kuko cyo tuyaga ko no munsi ni urugo no kuririmba cyane umupfasoni birakunda ko umuntu abibangikaye Olga uri prête ego Divine ngaho Divine ngo yateguye ibyo bibazo ibihumbi bitatu jana nifise ibihumbi bibiri bibazo ibihumbi bitanu mu joro rimwe bon jenche ngigwako premièrement ndagushima ukuntu waduteye iteka muri Kazoza FM ukaba witavye akamo ka VAB kandi dushire mu yuko harabo duhamagara nibaze ariho twa telefone yaratugarako naco wakoze shaul gakuza namwe mwakoze kuntumira kanje ngigwako ni kibazo ca mbere mvuga ati mbega ubigenza gute kugira ngo uronka umwanya w'urugo n'umwanya wo kuja mu by'umuziki icyambere ikintu uvuga ikintu cyose ni organisation nibaza yuko umuntu yiyorganije kuko umuziki ni nk'akazi nk'akandi ni nko uko atonda mu biro urumva nibaza yuko bitokunanira iyo wihaye intego uziko akazi umuziki ari nk'akazi apara nka amizmo ego Olga mugabo uratujanira nije ego nivyo muziki ni nk'akazi mugabo sakazi nk'akandi nitube bon nakazi nk'akandi mugabo mu muziki cyane mu maclip tubugirize timbirako nayibonye urabona muri timbirako nyene ibintu mo muri kumuraririmba uravyumvike none mugabo ntibishika akavuga ati madame nawe urabibona biko biraba byinshi ubona agapfuha ntibishika bon en tout cas jewe mu ndirimbo zanje nta bintu mu ndirimbo zose njamwo canke ki nta bintu biri mwuvuga ati byo tuma umuntu umugasha avuga ati uya ngo ibintu sivyo no icyambere ndikwiza nta bintu mvuga ati by'ibintu biteye isoni cyane ndirimba urumva
kuri jewe kuri kote yanje nikiramba mbangamira vraiment mugabo urumva ukiri ngaho woba wikwiza kuko hari abandi uvuze uti jewe ndikwiza nuko hari abandi batikwiza nivyo nanje ndakubwiye ushaka kuba donc uwo muntu muri kumwe atavyo yemera yuko wikwiza ukaca wewe ukaca bambe utikwiza hama wewe kubera uvuga ati ndi mu muziki ukaceka kwikwiza ngaho onye ubugize iki ubushatse kugira donc kugira bras de fer hama ikaca bituma bibangamira muri nuzenye yawe hamwe n'umuziki ni nkuko Divine kubera ko akora ahandi hantu nawe nyene byoceka akagenda atikwije umugabo agaca ati ntaco kimwe mugabo urumva mu muziki birasaba yuko nyene ugira akantu koko atira abantu gusuma kuko urumva turabatire n'ijwi ryawe n'amasanamu ego nivyo mugabo novuga yuko ari ugukunda ukomeze kose ego ari ugushigikira ukomeze kose simaka ngo ucuhena ngo makaca gushigikira oya hama byerekeye amajambo naho uririmba canke amakaraoke ushobora kujamwo turabizi yuko barabishika tuhagenderaho muririmbira turababona nk'ivyo navyo kubera kurumva amakaraoke haje abantu benshi kandi twaryohewe urabizi ko haza nk'umuntu agaca kwita akanoti ntaco vyica mu rugo bimeze gute utubabarire twebwe tubaza ibibazo vyinshi oya ni bon muri karaoke ego haza abantu benshi batandukanye wibuke ko umuntu agufata uko wiyerekanye umuntu ashaka kuza aguhaye amafaranga aguhaye amahera na kimwe rega baryohewe ukuraririmba nawe bagiye muri mood araguha amafaranga hago ibiba mu nyuma niyo vyotuma umuntu agufata ukunze wovuga uti jewe kubera ko nzi condi n'urugo rwanje haryo ntakora hari n'ivyo nkora hari mirongo ntarenga ndafise umwana hari ibintu ntokora kubera nzi eske ejo niyabibona bizogenda gute kuvuga rero abaraduhenda hari abakobwa bamwe bavuga bati sha je kugira ndirimbe by'irugo nabanza nkabibangira kugira nkore ibyo nshaka byose baraduhenda rero birashobora kuvangira je nibaza ko ikintu cyose ari organisation ego hama wavuze yuko ufise umwana none ni kubera iki kenshi usanga abantu b'abastar bakunda kunyegeza abana babo biva kuki maze kubibona ahantu henshi basinzi sinzi gituma mugaje ndoza ko atangwa tamuzi uravye rero nk'umuririmbyi kazi ngaho iwacu mu Burundi uravye muri rusangi mu muziki mubona abaririmbyi kazi mufise ikibanza kibakwiye nk'abakenyezi mu muziki mubona mufise ikibanza kibakwiye en tout cas je natanguye kera kuririmba en tout cas araheze igihe mba novuga yuko mu myaka iheze hamwe n'ubu hariyo difference novuga yuko ubu unyabakobwa hariho intambwe imaze kugeraho donc hamwe twavuga ko twokwishira ahantu muri mu muziki wa hano Okay, ni Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu two turakurikirana ikiganiro kuziko ni ikiganiro mukurikirana imisi yose kuvuga igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro Diogene Rukundo cyaye kuri micro dufise umutumire yitwa mukamo muzoka keza kiwe akunda kuririmba kuturimba kuva twakera n'ubaracarimba muramunzi era bayumiwe nikomeze Olga nikomeze ndakuvuga uko bikoze oya hari indirimbo numvise andumiwe man ekatumo indirimbo yiwe aho karirimbo dufashe raja ukaduze gatanya aryoherwe kandi nawasubira inyuma kuri hadatsi atebe kugaruka umwakiza arashika fata mahona enagenda kurenga yajamwa inyura nicari iruhande haheza akanya gato yizabisha telefone sheri hari umuntu andondera aho hanze yo ijisho ryabaye iryo taxurari sisi mutima jena bisi zigera fata ni Olga nawe nyene aratangaye ngo ntiyarakiyuka cyane aba nunda cumiwe ni remix afata taxi indirimbo original yari ya Etoile du Centre mugabo Olga hamwe n'umukobwa yitwa Inarunyonga Arlene exactement gacha barafata baragasubiramo indirimbo rero je narayikunda mugasi nabwo yagere kuri taxi muri yo myaka kibutse
yuko kuri Kazoza FM tuguma turyoherwe dushobora kuronka mwege mushobora kuduhamagara kugira ngo mugire ico muterereye canke se mutubwire muti Olga mu mazi kibazo turaza kuba akarongo muri mu kanya gatoya none ga Olga hari abakobwa benshi bavuga bati umuziki sha urinze uja mu muziki umukobwa ngo agiye mu muziki imani bon hari abantu bakunda kubivuga ngo umukobwa wanize atangura umuziki ngo batamuteye indango cyangwa amashure ngo adahebye amashure ntashobora kubaka ngo nta nk'umugabo wewe mugabo harakawo babwira abakobwa ko ni benshi jewe natanguye umuziki kuririmba donc kuja nyine kuyerekana ari muri 2009 hama nkabana donc naronse umwana muri 2019 umva nawe yumvira igihe kingana sibyo ni byitwazo gusa bakora akazi nibaza birakwiye bon nanjye nje ndamubaza ikibazo bon intambamyi ukunze guhura nazo mu muziki ikintu nkunda guhura naco cane jewe banuva ko ubunye vyaraheze nyazi ko yari kera harahezegeye donc gitoya cane ugiye nko muri studio vyaragorana cane producteur mu producteur wasanga ugiye muri studio yasha yimvira ibindi atuye umuntu kwaje muri studio ntwangira ari ibindi binaye atubwira indirimbo kugira izokore n'ingora n'ingoga reka donc tutangwe kuturandevous ibiki nanje sitabikunda biranjena uko ndi ku kazi je ne ku kazi même no muri karaoke nico kimwe je sinkunda umuntu anderange ande ku kazi donc ivyo rero birambangamira gose nimba ushaka kumfasha mfasha muga apandi ibindi nyuma ukura ko bishika dora tubibona mukuri mu gusora nk'indirimbo abantu ugatanga bakora nkakibona mugabo ugasanga amasaha ya gije kubera ko indirimbo nacasha mu birungo muri studio harege umana n'umusi wose yego naho nyene cyangwa ugasanga mu Victor Gwayira ndeva mw'ijoro ati ushike ngaha mini ushike ngaha mini muga heureusement ntabijya hari vraiment en tout cas kuva mvuye mu Rwanda nashika ngaha hari nabonye byinshi byanyindutse ngira abantu barakuze tuzotuzana umuproducteur tumaze ivyo bibazo ya kabiri bivuzwe mu kiganiro hari ikiganiro cyitwa Hangout kica kuri Jimbere magazine hari umukobwa umwe yigeze kubivugamo nawe urabivuze urumva ashaka kugikorera ko muri vabe ntitujyamye jenshi ngigo ko ndamubaza ikibazo ati mbega uravye aho mwatanguriye mu muziki ubu urabona ko umuririmbyi ashobora kubeshwaho n'umuziki nyene umuziki wiwe akavuga ati ndashobora kuronka amafaranga yo kubaka inzu kuronka ingendeshwa wivuga kwiki ubu unye urabona ko hariyo n'amakampani amabank iki ubu yugurutse asigaye aha amakontra abasa donc abastar bibunga anye umva ubunye urashobora kuronka akantu ubwa mbere gito byari bigoranye nuko hariyo abantu batayibona ko umustar wino yaserukira donc ico kintu kanaka hakigira nka brand ambassador mugabo urabona ko ubunye benshi bisigaye meze guco bon Jesse nda ambassador w'ikintu muga dembesheje no muziki yego byose nakindi ukora duma nta kandi kazi fisa neza cyane tumva two turatera intambwe tuguma dukwiza umwimbu mu bintu byose dukora turagwiza umwimbu rero iyi ni radio Kazoza FM ko murumviriza kujana 3.3 uyu ni mwanya wanyu mwiza mwige muri ko muratwumvirizaho muri hose muramuzi Olga turabizi neza ko mumukunda murakunda turimbo twiwe murashobora kuranka kanyare mugahamagara kugira ngo mumubaze akabazo akacanka kari ariko kontureje mubaza numvise yuko ariko kandi akanimenda kabibutse ko ndaze ko mugakunda mu mashaka mwakibagendira 722 23 72 23 23 23 akanimero kafise WhatsApp urashobora kwandika message kuri WhatsApp cyangwa uhamagara kuri WhatsApp byose birashoboka cyangwa se uhamagare kuri 62 24 24 62 24 24 akaririmbo akarorero dusabe Raja adushemwo akandi karirimbo ka Olga afuma dusubizamo basukule thank you kandi asubiye gutangara ntiheruka ko ari na Diamond ndavyibagira baravuga ngo barimvye na Diamond ngo ni umwe gusa kumbe nawe oya mu Burundi ni General Lolilo muri babiri twe dubisa amasanamu imbere yacu akarimbo kitwa na Ju reka dufata akanya gato tubanze tukaryoherererwe imbere yuko muduhamagara
nakuhitaji samani, moyo wadai hani, macho ya tamani kwa nawe mpenzi, najua wendo wa samani, nakuhitaji samani. Ni miaka mingi imepita, sijakuweka machoni baby, usiku silali na kuota, nakosa amani kukukosa. Samahani nimekosea, moyoni mwangu hujapotea, nitasubiri ukirejea, tufunge pingu za maisha. Depuis ton départ, je me sens à part, mon cœur réclame de te revoir. Je suis sans mémoire, je n'ai plus d'espoir, t'es le sujet de mes victoires. Depuis ton départ, je me sens à part, mon cœur réclame de te revoir. Je suis sans mémoire, je n'ai plus d'espoir. Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kwijana na gatatu n'ibice bitatu. Turi kumwe na Olga, akaba yifashe ku muntu yibagiye ko yari na Diamond. Cyawe yumvira kwibagira ivyo bintu. Ibaze bro, kandi nkaho usanga umwandika yato kwishuru. Birabaje. Oya ba nukuri ndafise umuntu ya ko igihe yaheruka ino jendi ngaha yarambwiye ati umunsi wakine gusohora indirimbo mugati bien sûr nzubana hona kubimbwiza ko ari nziza uzondondera muga rero ubu nimero ndayifise muga sino murondera mu muyaga kugenda murondera bisakwa ko nuba nipanze sérieusement neza cyane. Twitege ikintu rero cyo mu ruturutu cya Olga kizosohokera muri Wasafi. aba boss bagize icyo bambwira. Oya ni maka none ga Olga, wewe mu buzima bwawe bwa misi yose ni kihe kintu wumva umengo uyu cankuriya yofasha mwebwe abaririmbyi na cane cane abaririmbyi kazi kugira ngo umuziki bandanye utera imbere na mwebwe agafaranga ku mufuko kabandanye kiyongera? Nibaza yuko hoboneka ikintu gituma kidukangurira cyane gukora, tukikuramo ico bita ubwoba, tukikuramwo cya kintu cyo koma kwibaza twibaza yuko abahungu ari bashoboye, hakabonekana n'abantu bene uva gute ba umva iki hari ikintu tutazi gutandukanya, hariyo management na sponsor. Umva nga mu Burundi twakeneye ivyo bintu bibiri les deux. Ego umva nko ndi sûr certain nk'umukobwa amatana ruzuye rero habonetse aba manager bakamanaginga ibikorwa byacu cyaboneka n'aba sponsor ndi sûr et certain muri East Africa twojugumiza abantu. Yitwa Olga, mbe Olga kazina kawe kindi kandi kikirundi Ntaganzwa. Yitwa Ntaganzwa Olga, avuze ati ubuze ibintu bikomeye cyane, tworonka aba manager n'abantu badusponsoriza muri East Africa, ono twojugumiza East Africa TV. Uzumva gute? Jahwe reka nshikirwa ko ndamubaza ikibazo niyeze kwiyumvira. Umenga abaririmbyi bacu baririmbira cyane cyane ngaha muri capitale, mbega hoho à l'intérieur du pays nyene hari za ruguru ma province ho bigenda gute? Naho nyene muraja kugira ama concert? Ba jewe nka jewe ndazi kubona intérieur banze ahubwo rero ikibazo gihari nacuze nuko abariko barazuba donc bahurukira kuba abastar n'ingoga bakibagira yuko ubusare bwo muri capitale buhera vuba. Mugaba abandi baruguru bajya baruguru bajya no bafana ba vrai bajya gusupportinga gushaka kuri degree ya nyuma. Ayi Bujumbura rero naho panisame sana mubarire ndabakunda gose mugabo barakugira umustar bakaguha amasifu muga abo nyene bajya nyene bagushira hasi muri 2 minutes. Ego okay. Rero ngira ngo abariko baratwumviriza bagiye guhindura ingero tuko turegera umusozo w'ikiganiro cacu kuko minute 6 tuza kuba turangije. Olga, wavuze yuko ukora akazi k'umuziki, mbega nyamba atari banga umuziki ukora n'uyu sohora gusana ama concert nibiki washaka kubituyagira nyamba atari? Ndakora indirimbo zanje bana hatari cyane gose mbwa ko bivanye n'ibintu by'uburyo atari kirenga na karaoke cyane. Karaoke jenyo novuga ko imbeshejeho. Ego ni imbeshejeho kuko niyo nkuramwo ibintu nkenera. Haba ama concert nayo hari ibintu nyene ibintu sinzi ngo novuga antuka
indirimbo ndagerageza gusohora uko nshoboye gusa hari ikintu nk'akapolitike kavuga ati abartiste bakera nibe umva akantu nk'akapolitike gahari mugabo nta kibazo na kimwe bavuga ati inyenyeri ihari ntishobora gupfa kuzima neza n'ubwacu imyaka iguma inyenyeri ari gwawe izoguma yaka atari gwawe shaka uforce gute irazima. Olga akarimbo timbira ko byagenze gute mu munsi wawe bawutwaye wiwe ikimbe n'indi yakizanye muri mwege y'aba batatu mb data ale kwa mama yololo none doba doba dutambe cyane baza kudushiramo kakandi ka basukule cyo tamba minota ibiri ya nyuma bitegure basukule minota ibiri ya nyuma turaruka dutamba turacarindiye ko muduhamagara ariko Kazoza FM bakunzi bacu muri ndabutsa kanimero 72 23 72 23 23 cyangwa 62 62 24 24 24 turagiye naho karimbo basi mukubarindira ariko mama no wakabiri nagapiripiri ndani ariko bebe sindakubebesha alo hey ahugura mulembesha timbaru kutahira ntahira mwese Kazoza FM igihugu zumwe dufise Olga two turumviza karirimbo timbirako Olga uramulembesha isiguri oya nashize kuvuga dahagura murembesha ntavyutse nukuvuga ifoko tuzo turakora akaganiro tuzo turatumira abaririmbyi bacu batugira inziguro y'amajambo mu minota itarenga itatu kwa turangije divine akabazo kanyuma nashaka kumubaza mbega muri karaoke niho abaririmbyi baririmba za live twumva ego kandi abantu abartiste barakunda kugaya karaoke mugabo karaoke irafasha irafasha kuko ubu ugeje naho nogenda kuririmba hehe sishobora kuba depayse na live kuko biri mu bintu bituma nyene tutabona ko dushoboye ko abaririmbyi benshi bo hanze usanga ama concert baririmba ama live nyene bigakomera ego mugabo wowe nubwo uvuga uti jewe ndagiye barandungitse nubwo bahehe urakwita live net ego none uduha isango yajyari kugira tukumviriza uri kuririmba live jeudi samedi karibu cyane muri zonze jeudi ni konje bantu bimana turaronse ubutumwa yanditse ati Kazoza FM ndamukiriza ntaganzwa ndakunda indirimbo ziwe okay ni Desire kumutanga Sud urakoze Desire aha uyu wa mwanya wo gutamba basukuli tupe bandisha tupe aiti bedo haguruke kabashi none basukule gasukuliki basukule gasukuliki kusane umuntu yanditse indirimbo ni mbidata rero twari muri studio ngandirimba ibintu nyene biri un peu calme cyambwe ariko Olga turakurusha no muri bya bindi umuririmbo utekereje wasaze rero tuko turayiririmba acira gatora ku basukule kugira basukule tenga tiri basukule subiri ngo basukule nyene boze umva jenda kunda akaziki nawe ukunda akaziki basukule batagate doke baba watagate seneza wow jeni baza yuko ubundi yanditse ati ndamukiriza ntaganzwa ndakunda umuziki wiwe cane yirambire yo tubwire uwuri mugenzi ahari hose yubahwe yanditse ati salut Olga avuka he nitwa Gerard ni aho mvuka nyene banje ndi wibujumbura mugabo pwanje ava mu Kirundo okay mu Kirundo hari iki mu Kirundo divine mu Kirundo ibintu binyoni ibintu by'utuntu nk'utwo cyane byabulale gutora yanditse ati bite bon Olga ati yambu umunyakirundo wiwaje
nibaza yuko nitwaza muzoduha agafi twicaye kuri cohoha cyane gose Ifungura twacu agafi. turakirana hano mu kirundo basigagira ikiraya urahazi cyasi merutse mu gifoko njaye vuba agira karaya n'inyama y'inkoko ndawugira publicité umuntu uri hari uzoma agafaranga ego nuko rero umwanya wacu wo kuvuga tuti turangize tubakengurukire mbona mengo usa n'ugetse Olga turongo kuntu gushimira we bahora gushimira gute baragukomera amashi barakuririmbira oya namwe mwakoze dushimire cyane Olga ntaganzwe yadufashije araza ngahi wacu muri studio za Kazoza FM aradutera iteka araza turaganira aratuganira tubwira ubuzima bwiwe muri privé en plus aradukundira turamazi baza aratwishura uwakoze cyane nukuri namwe mwakoze cyane gose twizere ko nitwasubira kugukenya twaguhamagara uzotwitaba ego nzobitaba kandi ngaha yoshe Maria kae kamuzi keza ntureke gushimira nabo muri Vabe Nico kubagera gushimira visage artiste du Burundi yadufashije iratuzanira umushitsi mwiza nk'uyu mwakoze cyane dushimire Divine kandi wakoze kumfasha mu kiganiro nshimire ntazira the boss king bamwita Raja Tunga yari mu buhinga bw'ibyo ngera amajo bashikire neza nshimire cyane Patrick kugira ngo amasanamu yafashe kugira amasanamu aba asa neza Diogene Rukundo nari ngaha ndabakengurukiye mwebwe mwese mwafasha kanya murumviriza kuziko kuri Kazoza FM ndabasaba ikintu kimwe ntimwibagire kugwiza umwimbo bye